Shalom bene data ni Ange Mishemo Imana nuko muravugana nongeye kubakaze mwese mu kiganiro cy'ukuri kubohora igana cyane kibafasha gukura mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo mbaye kaze mu nyigishigira gatatu mu kwikana gwicirwa twise icigwa kuvyerekeye abakristo mbega umukristo ararwara umukristo arapfa umukristo mbega ashobora gukena. Iki ni cigwa nizera neza yuko kiyo kirabafasha gutahura igikorwa Yesu yakoze. Rero turabandanya mu byerekeye igice cambe c'icigwa aho turaba mbega umukristo arashobora kugwara. Nagira uyu munsi tubandanirize mu cigwa mu gice cyo guharura canke numbers kuvuga ururimi rw'icongereza n'igifaransa. Turabe inkuru y'inzoka bamanitse hejuru ku giti yari abantu ariko Imana ibabwira ibyo bakwiye gukora. Iyi ni inkuru tuzi n'ingena abanyisirayeli bidodomvye bari bidogeye Imana barashavura cyane ko Imana yabataye yabahevye yabarungitse mu gukora gupfira yo pfuma Yesu muri Egiputa ngo bajya ngo amakonkombre bakarya imboga bakarya ibintu by'ivyatsi ariko bakumva ko byara amahoro. Mugabo burya hari igihe umuntu ashika mu buzima bugoye yarigeze kwa mu buzima busa nuko bugendeka akifuza bya bihe bya kera yitwa ko ari byiza ariko bitari byiza ariko atabona Imana ikiramujana heza imbere. Aho hantu bamwe turahari murahari ushaka turi ahantu turi no munsi tuvuga duti Imana yaradutaye Imana yaraduhevye. Iyo mpfumaso mu buzima bwa kera bwari bwiza gusumba ubwo ndimo aho benshi bari hano no munsi kwisi nawe ushaka kuko abanyumviza uri aho hantu ariko naganda kubwire ntucike intege imbere ni heza imbere hari umugambi mwiza ku buzima bwa nukija mu Imana rivuga. Rero aya majambo turabona mu gitabo cyo guharura 24 kadusome 4:9 ngo bavuduka ku musozi Hori bajana inzira ija ku kiyaga gitukura kugira ngo bagendane urubibe rw'igihugu ca Edomu. Abantu bihebuzwa cane n'ubwo rugendo batonganya Imana na Mose bati mwadukuriki muri Egiputa mwatuzana gupfira muri ubu bugaragwa canke ubutayu tavyo kurya twaronka atana amazi ariho kandi tubihiwe nibi byo kurya bitagira ikimazi. Urumva gana bidogera Imana vuma na Mose maze uhoraho aterera abantu inzoka z'ubumara buturira zirabakomora abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu baza kuri Mose bati twakoze icaha kuko twatonganije uhoraho nawe udusabire kuhoraho adukure mu izi nzoka. Nuko Mose arabasabira maze uhoraho abarira Mose ati cura inzoka isa nizo uyimanike ku giti c'intumba maze wakomowe wese niyayiraba arakira. Nuko Mose acura inzoka mu muringa ayimanika ku giti c'intumba maze uwo inzoka yariye wese yaraba iyo nzoka y'umuringa agakira. Bene data turabona neza yuko ngaha ikintu gikomeye cyane kuribwa n'inzoka cabaye igihano Imana ibateje kubera kutubaha ibyagezwe. Baragwaye kandi inzoka je ntirangya kandi amaze kumva abantu inzoka zariye ndamaze kundi umwana muto narabonye umuntu inzoka yariye bariko bamujana kwa muganga bamuboshe hejuru kugira ngo ubumara ntibuduge yari muri kukuguru. Rero bene data mwumve neza yuko iki kintu c'inzoka cari ingaruka cuko batumviye ibyagezwe ko bidogeye Imana. Mu byagezwe harimo kubaha Imana umutima wawe wose kutayivuga nabi kuyihimbaza kutageranya n'ibindi bintu nivyo bariko barakora ngaha hama bategwa n'izo inzoka zirabarya. Ariko iyo nzoka mwibuke ko cari igishushanyo cha Kristo igishushanyo cha Kristo bamanitse ku musaraba ko Yesu muri Yohane 3:14-15 Yesu yaravuze ayigereranya nk'uko Mose yamanutse inzoka ku giti uwiraba wese agakira ngo niko umwana w'umuntu azomanuka ku giti kugira ngo umwizera wese akizwe. Urabona Yesu yakijije imhemu ziraje gukiza hanini ko zarapfuye ariko n'imibiri arayikiza ariko ntibisigura ngo imibiri icikira 100% ku bantu bose bakijijwe. Oyaye twenze yuko ingwara zari zihari mu isezerano rya kera ku bantu b'Imana igihugu ca Israeli batoranijwe mu kiriya gihe kugira ngo bajane ubutumwa bwiza mu mahanga. Urabona yuko ivyo bintu byababaye ko cari igihano ngo twabibonye mu nyigisho ya kabiri ko cari igihano cyo kutumvira ibyagezwe bya Mose. Rero kwigisha yuko umuntu yizera Kristo umuntu yizera Imana ashaka kugwara ucobezo nabo misana rya kera ntibagwara. Iki ni kibazo mukwiye kubanza gusubira kwibaza. Rero reka dusimbire mu kindi cigwa ugiye mu gitabo c'Abarewi. Abarewi imirongo ni myinshi ariko ndagerageza ndayivunagure buke. Abarewi igice 13 na 14. Abarewi 13 na 14 mushaka kusoma iyo mirongo
ko umuntu agwaye imibembe. Ibyagezwe byo ku mibembe ni ijambo ry'umutwe rivuga mu Kirundi. Ko umuntu agwaye imibembe uhoraho abarira Mose na Aroni ati umurongo wa mbere igice 13 mu Barewe ati umuntu ntiyagira igishundu canke akagira ibintu bitongangiye canke akagira ikibibi ku mubiri wiwe inyuma ku rukoba, ico kintu kigahinduka ingwara y'imibembe aho nyene ku rukoba rwiwe, baze bamuzanire Aroni muherezi canke umwe wo muri bene Aroni abaherezi. Nuko uwo muherezi asuzume iyo ngwara iri ku mubiri wiwe inyuma yo ku rukoba, maze ubwoya bwaho hantu yagwaye niyasanga bwahindutse bukera, iyo ngwara igasa naho yinjiye imbere mu rukoba, iyo ngwara izoba ari imibembe. Nuko uwo muherezi amusuzumye avuge ko ahumanye. Umuntu agwaye imibembe acahumana. Umviriza, naho niyasanga ico kibibi co ku mubiri wiwe cera kandi kidasa naho cinjiriye imbere ku rukoba, niyo ubwoya bwaho butahindutse ngo bwere, nuko uwo muherezi yugarane uwo mugwayi kumara iminsi 7. Ku munsi ugira 7 uwo muherezi amusuzume, niyasanga iyo ngwara itayegayize yunguruze inyuma ku rukoba, uwo muherezi asubire amugarane kumara iyindi minsi 7. Sinosoma kino gice ca 13 cose ndageze canke ca 14, ariko turabona neza yuko uyu muntu ugiye gusoma mu byagezwe urareza yuko abantu baragwara imibembe. Bagwaye imibembe, umuherezi niwe agerageza kubasuzuma. Muri make abaherezi niwe bakora gusa cyo gutanga ibimazi, baranafasha abantu bagwaye caca ingwara z'imibembe ko baca bahumana bakabugarana ahantu. Haro n'ikintu biti gisagara c'ubuhungiro bashobora kujamwe abantu bagwaye n'abandi bakoze ivyaha. Bakundwa bene data, turaboneza yuko imibembe igwa kandi nta muntu yemewe kumukorako, nta muntu yemewe kumwegera nshuti babugarana kugira ngo ntibanduze abandi bantu. Waneza kugwara ko byari bihari imisino rya kera. Kugwara tuzogenda buke buke tuduge mu cigwa gushika dushika mu isino rishasha turabe. Turabona ko Yesu muri Matayo 8:1-3 turabona kiza umunyamibembe akamukiza akanamukorako, kuko Yesu yakora igikorwa c'umuherezi mukuru. Mwibuke yuko umunyamibembe yaja kwiyereka umuherezi akaba yamuvuga ko ahumanye canke adahumanye, akamuhumanura muri make. Ariko abantu mu isino rya kera Yesu amaze kuza bagiye kumiyereka, uwo cyose none bamiyereka nkandi, kuko Yesu yari umuherezi ava mu muryango wa Yuda, ukuri ko c'ubuherezi mu buryo bwa Melikisedeki, ubuherezi cyangwa ubutambyi buhoraho. Rero kubahumanura no kubakiza cari kimenyetso cerekana ko Kristo ari umuherezi mukuru ubihe bidashira akiza ingwara. Kuko muri Yesaya 53 harabo ko yikora imishago yacu ingwara zacu, tuzobibona navyo nyene. Rero iki cigwa ndashaka ko wumva yuko byukuri abantu misizano rya kera baragwara imibembe, barahumana. Umuherezi mukuru akavuga ko bahumanye cyangwa badahumanye, akababwira ivyo gukora kugira bashobore gukira. Musomye ibice 2 Levitika Barewe 13-14 muze kwasoma. Rero bakundwa bene data, ni byiza yuko ibyo twigishwa byubakira ku ijambo rikadufasha kumenya ibyo twizera ibyo tuvyizera. Turi mu gihe kigoye, abantu badashaka kwiga no kwigishwa, abantu bashaka abantu bababwira ivyo amatwi yabo barya bashaka kumva. Abo nibo benshi. Nimba rero uje muri no groupe yo kuri kubohora witeze kwanje mishazo kubwira ibintu bikwagaza, no kuri I'm sorry, sinzova ndabikora. Nzovuga ibyo Yesu ashaka mvuga, ari bikuhezagira, bikuremesha, ari gukomeza, ari gushikamisha mu gakiza, ibigutahuza Kristo. Ibyo byose birahari, ariko sindi umuntu avuga message y'ipopulaire kugira ngo mbe populaire kanamba. Shaka kumenyekana, shaka kubigitangaza, ndashaka ko Kristo ari we yubahwa akamenyekana, kugira imitima yacu mukunda, tukumva turi amoureux de Jésus, tukakunda Kristo n'umutima yacu kuza tumukunda ari muri twe. Rero Mwami Yesu abigishe, abayishurire, abatahuze in the name of Jesus, amen.